Mwagumanye na televiziyo Isanganiro mwahisemwo neza. Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro, kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bariko bakora neza, mbere nta n'ingorane bafise, byemezwa na Alain Tribert Mutabazi n'umushikiranganji wo kwivuna abansi, yerekana ivyaranguwe mu gice ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024 hari kuri uyu wa gatanu. Abantu batatu barakubiswe n'inkuba barababara bikomeye, imirima y'ibitegwa irononekara cyane, ni ku mitumba imwe y'amazone ya Nyagasasa hamwe na Kivumu muri komine Mugamba intara ya Bururi. Imvo ni imvura nyinshi ivanze urubura yaguye ku muhingamo w'uyu wa kane. Idonido ni murano makuru, twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangure mu gisata cyo kwivuna abansi. Abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bariko bakora akazi neza kandi nta ngorane bafise. Ashikiriza ivyaranguwe mu gice ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024 kuri uyu wa gatanu. Umushikiranganji wo kwivuna abansi arabeshuza amakuru avuga ko bafashwe nabi. Alain Tribert Mutabazi yongera koko bamwe mu batahukanywe mu gihugu bahejeje ikiringo cabo, mu bandi nabo ngo harimwo abagirizwa amakosa. Alain Tribert Mutabazi n'umushikiranganji wo kwivuna abansi. Ubwa mbere ho twamesha yuko abasirikare b'u Burundi bari bagiye muri Kongo muri wa mugambi w'inteko canke abasirikare bagize ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kugira ngo bafashe mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu karere k'ubuseruko bw'ico gihugu. Rero aho ikiringo cabo gihereye baratashe n'abarundi nkuko no mu bindi bihugu batashe, ariko Uburundi kubera busanzwe bufitaniye umubano mwiza n'imigenderanire myiza n'amasezerano yo gufashanya hagati y'igisirikare c'u Burundi n'igisirikare cyo muri Kongo, hariho abasirikare babandanya gukorana n'abasirikare bo muri Kongo mu bijanye no gukizwa cyane ku rubibe duhana n'ico gihugu kugira ngo ntagire imigwi y'iterabwoba canke indi migwi itwaje ibigwanisho yonguma ihungabanya baba abene gihugu hariya muri Kongo, ariko cyane imigwi yo hungabanya umutekano iciye ku rubibe duhana n'iki gihugu giharanira intwaro rusangi ya Kongo. Rero ko mwumvise byavuzwe kandi byaciye ku marezo sosio boba baritwaye nabi banginjeje nabi bijyana ibisanzwe mu gisirikare birabaho, ivyo bita muri discipline militaire bajya rero baca baheza bagakosorwa hisunzwe amategeko icyo bita discipline militaire, ariko muri rusangi abo bandi bariko barafasha cyane mu bijyanye n'umutekano. Twamesha yuko abariyo atangorane na zimwe bafise n'ibikorwa byabo babikora neza. Ivyo bihuha navyo bica ku marezo sosio bihari kubera bariko barahasha umwansi, bariko barahasha iyo migwi yitwaje ibigwanisho, nayo nyene burya nibuze abayitumye canke aboba bayishigikiye, abo rero urumva baca bagwiza ivyo bihuha. Ariko nuko tworemesha abarundi, tworemesha bene gihugu muri rusangi, eka mbere n'abasirikare ko leta canke ubushikiranganji atakutazogira kugira ngo abasirikare n'abene gihugu bose bakore imirimo yabo banonokewe. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'ubutungane. Imyaka 8 y'uburambe mu kazi
hamwe kandi n'impamyabushobozi yerekana ko umuntu yarangije amashuri y'igice cya mbere cy'amashuri ya kaminuza baccalauréat mu rurimi rw'igifaransa biri mu bigiye guhinduka nk'uko biri mu nteguro y'ibwirizwa rihindura irigenga sentare ntahinyuzwa kugira abakorera mu gisata cy'ubutungane batoregwe gukora muri iyo sentare ntahinyuzwa. Higwa iryo bwirizwa mu nama nshingamateka kuri uyu wa gatanu. Abashingamateka bipfuje kumenya igituma ubushikiranganji bw'ubutungane bufatiye kuri iyo mpamyabushobozi mu gihe abakora muri iyo sentare bazezwa amabanga akomeye. Umushikiranganji Domine Banyankimbona akaba yabahumurije n'inkuru ya Sheila Irambona. Gutanga isiguro kubigiye guhinyanyugwa mu itegeko rishasha rigenga sentare ntahinyuzwa nivyo umushikiranganje w'ubutungane yagiye gukora kuri uno wa gatanu mu nama nshingamateka. Mu ijambo yashikirije kiranganje akaba yamenyesheje ko kimwe muri bishasha bigiye guhinduka nuko bagiye gufatira ku murambe bw'imyaka 8 n'impamya bushobozi ya baccalauréat kugira batore abazokora muri iyo sentare, ngo ivyo bikazotuma ibikorwa muri iyo sentare bikorwa neza gusumba. Kuri ivyo abashingamateka bakaba bamubajije igituma batafatiye ku mpamya bushobozi iri hejuru. Umushikiranganje akaba yahumurije abashingamateka avuga ko iyo myaka mu kuyifatira ko babonye ko abantu bafise ubwo burambe mu kazi bakora akazi neza. Iryo tegeko rigiye guhinyanyugwa rikaba ari ryo mu 2009 abashingamateka bakaba baritoye 100%. Sheila Irambona urakenuye. Abantu batatu barakubiswe n'inkuba barababara bikomeye. Imirima y'ibitegwa bitandukanye harimwo ibigori, ibiraya n'ibindi irononekara cyane. Ni ku mitumba imwe y'amazone ya Nyagasasa na Kivumu, turi muri komine Mugamba, intara ya Bururi. Vyatumwe n'imvura nyinshi ivanze n'urubura yaguye ku muhingamo w'uyu wa kane. Abanyagihugu bavuga ko basigaye bifumbereje. Ni mu gihe Venuste Ntahombaye, musitanteri wa komine Mugamba, batabariza ko abo bafasha nako abofasha abo banyagihugu bohera kukubarosa izindi mbuto. Mbega suko Zeno Nzambimana. Iyo mvura nyinshi ivanze n'urubura n'imitoragaro myinshi cyane yaguye ku muhinga mukuru wa kane muri komine ya Mugamba. Abantu batatu bo ku mutumbo wa Mubira muri zone ya Nyagasasa bakaba ngo barahundagajwe n'inkuba n'imituragaro, bacabara cyane baja no kuvurirwa ku ivuriro ritoya rya Nyagasasa nkuko bivugwa na musitanteri wa komine ya Mugamba Venuste Ntahombaye. Imirima y'ibigori, ibiraya, ibijumba hamwe n'ibindi byo kuri uwo mutumba no ku mutumba wa Ruhinga muri iyo zone nyene, hamwe no ku mitumba ya Mukike, Gakaranga na Kivumu muri zone ya Kivumu nyene, ikaba nayo nyene yononekaye cyane bivuye kugo rubura. Mbere no ku mugoroba kuri wa kane ubwo rubura rukaba rwaricubonekeza rwandagaye mu mirima, amababi yayo yatabagujwe n'ubwo rubura nyene. Abanyagihugu bakuri iyo mitumba bakavuga ko basigaye bifumbereje, bakabona ko inzara igiye kubica kandi bari biteze umwimbu mwiza. Bagasaba leta n'abandi bagira neza kubagarukirako mu kubaronsa ibifungurwa. Musitanteri wa komine ya Mugamba avuga ko amahegitari y'imirima yononekaye ataramenyekana igitigiri. Venuste Ntahombaye avuga ko bagiye kwihutira guharura ayo mahegitari, nawe nyene agasaba abofasha abanyagihugu mu kubaronsa n'imbuto kugira ngo basubire guteragira. Ivyo vyaraye bishitse muri komine ya Mugamba, bikaba biteye umutima uhagaze abarimyi mu ntara ya Bururi bemeza yuko bari biteze umwimbu mwiza w'ibigori kuko imirima itari mike isa neza cyane ugereranije no mu mwaka uheze. Zeno Nzambimana nawe urakenuye. Amakuru yacu tuyarangirize kuri no nkuru y'umubabaro. Adrienne Nahimana yamenyekanye cyane mu bikino vya Ninde bica kuri radio na televiziyo vy'igihugu, yaraye ashengeye mu ijoro ry'uyu wa kane. Mu vyamuranze ahanini n'amajambo twenza arimwo n'impanuro nyinshi. Ibindi mu vyamuranze na Christian Savye. Aha ni kw'isanganiro.
uyo mupfasoni mwumvise Adrienne yamaze imyaka myinshi akina mu gikino ninde caca kunsamirizi y'igihugu akaba yavukiye ku mutumba Kabanga muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka w'1957 yatanguye gukina ninde mu 1981 caca ku radio y'igihugu rimwe kundwi benshi bamwibukira ku bukeburutsi bwiwe no gutwenza akoresheje amajambo yaryoheye benshi. Inuri biriko biragusaza wabikuye ko ari uko byavuye iwanyu. Abantu muri tera gateka mbega ndaguteye inkuru uhawe na patiri atekera babikira babona uko aho mubaguhaye sindimo rero wewe ntunkoroge Adrienne Nahimana yatanguye kugwara no kuremba mu mwaka wa 2018 agendana indwara. Uretse agakina ninde yarabonetse mu bitaramo byinshi bitandukanye mu gihugu no kumenyekanisha ibitandukanye mu buryo bwa publicité. Adrienne Nahimana yarakunda kumviriza Radio Isanganiro atako aranemerera kuyitiza akajwi kiwe mu kwakira abakunzi bi Radio Isanganiro ati hewe washitse aha ni kwisanganira. Christian Xavier urakenuye radio na television Isanganiro turahojeje abakunzi b'igikino ninde muri rusangi hamwe kandi n'umuryango wabuze. Aha niho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye mushimishwa n'ibiganiro vya television Isanganiro.